Okay. Ubu rero tugiye mu mwanya w'ibibazo n'inyishu. Nkuko uhoraho yabwiye Ayoba ati enda kenyera amagabo kugira ngo nkubaze nawe uheze unyishure. Karibu Mwalimu Idrissa kandi umubaze mu minota 3. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikigwa kivuga kiti mbega IMAKA abayisilamu bahora baje gusenga bagendera ngo ni Imana bagiye gusengerayo canke n'imigigwa ya gipagani. Canke n'imigigwa ya gipagani. Siko ikigwa kivuga. Ego. Reka jani bariza akabazo nisunze Bibiliya. Muze kuraba mubiriza ivyo mbaza kweli. Sinze kubabaza ivyo ikibazo yo munzanira ibindi. Oya. Mikakane rimwe. Hagira hati mu minsi y'iherezo. Mu minsi y'iherezo. Umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho. Umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho. Uzotsimbatara ku mpinga y'umusozi. Uzotsimbatara ku mpinga y'umusozi. Ushirwe hejuru y'indi mirambi. Ushirwe hejuru y'indi mirambi. Kandi amoko. Azosendanisha aja kuri wo. Azosendanisha aja kuri uwo musozi. Amahanga menshi azojayo. Kandi amahanga yose azojayo. Abarirana ati. Nimuze tuduge. Tuje ku mugwa w'Uhoraho. Meke. Tuje ku mugwa w'Uhoraho. Meke. Sawa? Ikibazo. Iyi nzu y'Uhoraho. Iyi nyubakwa y'Uhoraho. Imana yavuze ko izobaho abantu bose bakajayo. Iyo nyubakwa izobaho ryari canke iyo nyubakwa izoba yubatswe nande? Iri hehe? Aha tubonye menake muri Bibiliya iri zina ritagira indome zivuga iki kibanza nihe? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Ikibazo ciwe akibajije mu munota umwe n'amasegonda 50. Uza kucishura aza cishura mu minota 7. Bakristo haleluya. Haleluya. Ikibazo cyatahuritse. Hama uwatoranijwe aze ngaha kwishura. Iminota 7. Tuzanye Imana yangu cyubahiro. Abaje ikibazo ngo ngoro ngivugwa ngo indome ngo meke ngo ni yahe ngo ni hehe. Iki kinga navuye ngare naragisiguye. Uko sasa mama ndo ningana anza unafanya mkono hivi. Wewe navuze iki kugira ngo nyepoze. Hano bakoreka yuko umuntu yahuka. Singa navuga ngo reka twibandagirize. Iyi ngwana yuko ahuka. Umviriza tugende gusura mu murongo nika 4 umurongo wa mbere ariko aravuga gute? Mu minsi y'iherezo umugwa wubatse ko ingoro y'Uhoraho. Umugwa wubatse ko ingoro y'Uhoraho uzotsimbatara ku mpinga y'umusozi. Ubwa mbere uwo mugwa wubatswe ku musozi. Uzotsimbatara ku mpinga hejuru ku musozi. Ushigwa hejuru y'indi mirambi. Uzoshigwa hejuru y'indi mirambi. Kandi amoko azosendanisha aja kuri wo. Amoko yose azosendanisha amahanga menshi azojayo abarirana ati. Amahanga yose azojayo abarirana ati. Nimuze tuduge tuje mu mugwa w'Uhoraho. Nimuze tugende tuduge tuje mu mugwa w'Uhoraho. Ngoro y'Imana. Mu ngoro y'Imana ya Yakobo. Ubwa mbere iyo ngoro y'Imana ni yande? Ya Yakobo. Bandanya. Mikrofone. Kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo. Kugira ngo Imana itwigishe mu nzira zayo. Mwumvise ngoro yariyo ni ngoro yande? Bandanya iby'inzira yayo. Natwe tuzigenderemwo. Bandanya kuko Isiyoni. Umviriza abantu ni hehe naye nakivuze mvuye ngaha. Kuko Isiyoni ariho hazova ivyagezwe. Ni Yerusalemu. Hakava ijambo ry'Uhoraho. Isiyoni ni Yerusalemu niho hariko haravugwa. Iyo ngoro yubatswe Isiyoni ni Yerusalemu. Niyo yubatswe. Isiyoni nababwiye ni muri noro mu gihe Arabiya ari muri
side. None ko mukoma induru. Arabiya ni muri side ya Yerusalemu. Mugihe najuzi wewe. Nababwiye murabika batarika nibonanirize rero. Aho Isiyoni i Yerusalemu niyo ngoro y'Imana iri kandi ni ngoro inyo yari iri kera kandi yari ngoro ya Yakobo. Iyi ngoro niba mutabizi yaramaze gusamburwa kera n'abasoda b'Abaroma mu mwaka wa 70 Yesu avuye ku isi. Ivyo biri mu mateka. Ivyo byagiye kera. Yohana 4:21. Iyo ngoro yasambuwe kera n'Abaroma igihe Abaroma bafata isi, umwami w'abami akaganza isi w'Abaroma, niho iyo ngoro yasambuwe. Yesu araburiye ati igihe kizoza aho atabera uzosigara igeretswe kurindi. Reka nibandanyirize bareka banyoteza. Yesu aramubwira ati rero Yesu amubwira gute ati nyizera nyina wanje, ati nyizere twebwe nibirinda busaba ngo dusendanishije ibyo tugiye Yerusalemu. Kubera iki tutakigiye Yerusalemu rero gusengerayo? Isiyoni Yerusalemu ni kubera ibi Yesu yavuze. Bandanye mikrofoni iranze. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, ati nyizera nyina wanje igihe kiza kuza, ati mu gihe kizoza. Mwandi majambo muri kazoza rero mu gihe cy'iherezo, sikuru uyu musozi ati sikuru uyu musozi rero ingoro y'Imana yubatse Yerusalemu cyangwa se Yerusalemu muzosengera data ni hehe? Bandanya Yerusalemu acabanda navuga ngo mwebwe musenga ico mutazi, twe dusenga ico tugize gute tuzi. Bandanya agakiza gaturuka mu Bayuda, agakiza gaturuka hehe? Mu Bayuda. Ariko igihe kiza ni muri Arabiya. Kumbe ni mu Bayuda. Bandanya ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Twebwe niturinda kuja Yerusalemu cyangwa Isiyoni kuko dusenga data mu mpwemu no mu kuri. Nico gituma bitanda kuturiha amatike y'indege birigora dukonsoma. Reka twigire rero. Yewe usomye Korowani 38:5 havuga gute? Nimemaliza. Korowani 38:5 nipe manjano yaruka. 38:5 hari majambo avuga ngo Korowani ivuga gute? Amewafanya ngo Umviriza ibyo Muhammad yakoreye IMAKA. Ngibi genzo agipagani turiko turerekana Muhammad yakoreye IMAKA. Eto narabese yuko Muhammad yasezwe igomana bitatu uza manata nande narata ibimbi igomana bitatu by'IMAKA. Yarabisenze yaciye akora iki? Icyo yaciye akora Muhammad amewafanya miungu wote yafashe ibigomana byose maungu wote agira gute? Kuwa Mungu mmoja tu, abahindura ikigomana kimwe. Ngicyo kigomana bagenda gusenga IMAKA bacita ngo jiwe Jeusi. Muravyase ni mugisenga jiwe Jeusi ni murisenga. Tekereza muongozo wa kuiji page ya 21. Muongozo page ya 21. Jiwe Jeusi ni murisenga. Muravyase Umviriza ibibera IMAKA. Mama acha kufanya hivyo hujakwenda. Sisi tumesafiri mama. Akiingia msikitini, Umviriza. Akiingia msikitini, kusudia Hajararu, atorebe ku ruhande rwa Hajararu. Jiwe Jeusi, arabe ngo cakibuye cirabura jiwe Jeusi, na imenusiwa alibusu, wacha alisoma ngwa. Kwa sharti ya kudamuzi mtu kwa kupinga vikumbo, ngo ntagire uwagora. Bandanye kuliwekea mkono angagerekana ukuboko atari malizi yake, ulibusu bila ya sauti, alisome atanduru akose na kusujudu juu yake, Allahu Akbar. Munasujudia jiwe Jeusi. Yangu ishuye
hanyuma ngaha wakubise icenga ngeka mwarimu arayibona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe namuteza akantu akagoyemwo. Je namubajije nti aho hantu Bibiliya yavuze muri Mikaka n'umurongo wa mbere abantu bose bo kwisi bazoca bakaja ku ngoro y'Imana ya Yakobo hitwa Meke, indome zibiri Bibiliya handitse eme na ke. Kubera babonye abakirisi uko bosoma Maka baci bakuramo indome zivuga nico bituma gutetura mutego ko abantu bose bazoca IMAKA. Waislamu takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Kumbe nibonye twigiriye IMAKA nuko mwabinyegeje abakirisi banyu acavuga ati ni kunzu ya Yakobo. Yakobo warumudive Korani kabiri ijana na 30. Korani kabiri ijana na 30. Soma ikirundi. Warumudive warumukatolika higi mande ya higi yo theology aho nyine musi yawo warukoze. Sawa kabisa. Si sawa? Kweli. Yakobo yarumudive Korani kabiri kangahe? Kabiri ijana na 30 nyarutsa. Kabiri ijana na 30. Ngo kunyubakwa ya Yakobo kandi n'inzu y'Imana reka ndabe Yakobo yasengera ina ivuga iti ivuga ngo izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe ninde yo kwitandukanya n'idini rya Ibrahimu ninde yo kwitandukanya n'idini rya Ibrahimu kiretse uwigize ikijuju kiretse umuntu yigize ikijuju mu kuri Ibrahimu Aburahamu baramutoranije kubimboneza kwisi icyo bituma no yubatse hari kamba na Ismaeli n'umunsi w'imperuka zaba mu ntungane igihe umuremyi we yamubwira ati cishe bugufi ati ni wicishe bugufi Ibrahimu aravuga ati ndicishije bugufi imbere y'umuremyi w'ibirema byose maze Ibrahimu aragabana biwe ubuislamu Aburahamu aragabana ubwisiramu bandanya Yakobo nawe aburagabana biwe uko nyene nico gituma ndari ku ngoro yande ya Yakobo ko Yakobo yarishe takubite takbir Acharaza mwarimu Kuyabagiye IMAKA ngo basanga ibuye rigize gute ugirabura siko yavuze niko yavuze ibuye ryirabura riri mw'ipembe ry'umusigiti wa Alikaba kweli riri mw'ipembe uwe waranibonye iryo buye amateka 75 mu kweli mwaminifu mu kweli mwaminifu amateka y'iryo buye n'amateka maremare cyane inasema kandi nisema Korani cengera muri Bibiliya jiwa jeusi iryo buye ryirabura limetoka peponi iryo ni buye ryavuye mw'ijuru na lilikuwa jeupe sana kandi ryari ryera cyane kuliko barafu mpaka likawa jeusi kwa makosa ya watu wa ushirikina igeretsaho kubera abantu barikoze ko baje kugiye baje kwigufata IMAKA byabigirwamana byari biriyo Allahi kalimaktumu ibyo bisanamu Muhammad amaze kubikurayo jeruko carashapura ngo rero ibyo bisanamu byacu yarabikuyemwo waca bigira Imana imwe siko yavuze niko yavuze waca igira Imana imwe umbica bakoreye Muhammad sobira nyandiko inasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ati ruba yuhore Imana agira byose alipoiteka Maka amaze gufata igisagara ceranda c'Imaka alikuta pembezoni mwa Alikaba masanamu 360 yasanze ibisanamu byabajerwa amajana 360 akawa akipita akiyachoma kwa fimbo yake Muhammad acagendera biturira arabihenagura na kuyangusha yote kisha hanyuma akaamrisha yatolewe nje ya msikiti ayo masanamu yose araterwa hanze y'umusigiti wa Alikaba jeruko carashapura na kuchomwa moto jerupe ni wigunye ibisanamu nivyo kubangikanya Imana yarabituriye Muhammad takbir Allahu akbar aca gice gituma baje gukora kuri iryawe ryaca girabura kubera amakosa yo gusenga ibisana nk'abajerwe basenga Yesu abo bose nabo mu muriro aca avuga ibuye rero itanguriro mwarimu 31 15 itanguriro 31 yo murongo w'15 soma 13 tunyarutse murongo w'13 aca avuga ngo iryo buye ngo turarise nga kubera ugiye ukarisoma ngo isigura ngo urarisenze hajya n'abakobwa n'abahungu basomanye baba basenganye kumwange bwa gikirizo ugiye kurisoma nuko za ku mutwe wowe usomye umuntu numukorako aba yamukozeko hajya n'abamusenze abamusenze ko murabona basoma Bibiliya baba bayisenze ngira baba bayisenze ikintu cyose cy'igikundiro urashobora kugisoma soma Bibiliya rero inasema havuga ngiki haravuga hati nijewe Mana yakubonekeye i Beteli ni Beteli kwa Yakobo
hamwe wasiga amavuta ku nkingi yibuye hamwe wasiga amavuta ku nkingi yibuye ku nkingi yibuye ukahansezeranira isezerano hajya tuba tugiye gusezerana isezerano ukahansezeranira isezerano nuko none bahasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo igeretsaho iryo buye mbere Yakobo yarisize ko amaki kw'amavuta ahitwa Beteli acagiranira isezerano n'iki n'Imana nawe yararisenze takbir Allahu akbar Wasam takbir Allahu akbar rero Mwalimu Idrissa akubajije asigaye yimbye akanogo kugira ngo arebe ukuntu aza kugukurayo mwenye kiti mwanya rwawe. Haleluya. Ikigwa kiraryoshe.